mwiza cyane no ku gihugu cyacu kaba cyarateye imbere mu 2046. Harategwa n'imigambi yitwa plan national de développement yuhira. Mugabo rero twe turavuga tuti usomye no muri iyo migambi baravuga neza yuko ibijanye na stabilité politique n'ubuyobozi bwa leadership bitashyizwe imbere ko bishobora gutuma izo ntumbero bitugora gushikira. Muri ico gihe rero turavuga tuti hariho muri vision ya 2040 kiriye bita engagement de l'État ikomeye cyane igaruka. Amatwe turavuga tuti twihweje rero uvuze ngo stabilité politique ikintu c'amatora mengo birafatanye cyane. Turavuga tuti none uravye amatora twimirije amatora 5 muri myaka 10 mu 2025 na 2035 havugwa amatora mu Burundi ku kintu bidatandukanye hafi y'imyaka 2 muri moyenne. Aya matora ntashobora kuba igihe yoza atatunganywa neza, usanga yiza abantu mu mpari agasamanga abarundi bose ku buryo n'ayantu imbere y'iterambere yibagira. Ahantu turasaba umurundi wese ko yohakanira akagira icyo aterereye kandi tukagishikiriza leta, kuko murazi y'amatora mu Burundi hari yane mu migambwe ntizibura, mu migambwe indani hagati yayo byo kutihanganirana muri politike murabyumva, abantu cyane bikiyongera, abantu bakarondera ibiti gusubiriranira, abantu bakomeye banyuza amatungo y'igihugu bitekerere, basanga ya migambi yose yibagiwe. Pour le positionnement, est-ce qu'elles sont gérées de manière à éviter des risques d'instabilité? La fonction programmatique des partis politiques, parce que tout qui est muri ayo matora imigambwe itatuzaniye imigambi irashe, ça sera des élections fades, des élections de plus. None imigambwe iriteguye n'imigambi itomoye kugira dushobore kumenya ibyo dutora. La capacité de mobilisation des idéologies politiques. D'abord, abanyepolitike barafise icyo bemera. Ont-ils des convictions? Nabwiye ko jena ataburero ntanga ko ntabufise. Ubwabo ndakunda kubaza none umugambi wanyu l'idéologie ni la capacité de mobilisation des idéologies politiques. C'est aussi important parce que ça va avoir un impact sur le niveau de professionnalisation de l'activité politique. Parfois, on a l'impression que twije matora abanyamigambo bakatugendera batubwira ngo tubatore. On a l'impression qu'il y a aussi un niveau d'amateurisme irenze. Et ugasanga bariko baratubwira ibintu wewe wumva yuko batafashe umwanya munini wo kuvyiyumvira. Et d'une manière ou d'une autre, c'est un manque de respect à notre égard. On devrait veiller aussi sur ça. La démocratie interne aux partis politiques. Ntawutangisha ndafise. Mwebwe wumva muza kutubwira ngo mugomba gushira demokarasi mu gihugu cyose gute yarabananiye gushira iwanyu. C'est aussi important. C'est lié à l'idée de sélection du personnel politique. Mubigenza gute kugira habe un consensus interne. Les candidatures indépendantes. Umuntu ntiyotegereje guca mu mugambi kugira
afashe igihugu camwibarutse. Est-ce que le cadre légal, est-ce que le contexte politique permettent à ce que spontanément umuntu avyumvise atari mu mugambi cyangwa uheje kuremesha ikiganiro yatubwira ibintu bitari bike byokorwa kugira ayo matora yimirije ko ari atanu ashobora kuba amatora agira akamaro mu gihugu cy'u Burundi. Rero nagomba mbaze abateguye iki kiganiro ndabye uko bacise uko cyitwa rôle des élections dans le renforcement de la démocratie et de la stabilité politique. Ahanini urabona ko cerekeye abantu bari muri leta nibo ba mbere, aba kabiri ni abantu bari mu mugwi ujejwe gutegura no gutunganya amatora twimirije ayo yose aravugwa. Aba gatatu ni abanyamigambwe, harimo na société civile na bemedia ntibobura ko ndabona bahari. Nagomba mbazi iyo bitatu ya mbere ko iyo yamanyica amatora abari muri leta, abari mu migambwe na cyane cyane ubwambwe ku butegetsi, abari mu mugwi ujejwe kuyategura no kuyatunganya, uba baratumiwe bari ngaha, ko batari ngaha uba ari uruhombo. Icyambere no mu byogo cyoca gikorwa nuko ikiganiro cyosubirwamo harondewe encadre iyo migwi iri hari n'imifundi igihugu cy'u Burundi, kuko leta yarigeze gutunganya ikiganiro mu gihugu cyose. Sinibuka umwaka ngo hanyuma ya 2015 cyari kirongowe n'umusenyeri yitwa Justin Barezima, bavuga yuko injyane nyinshi twagiye duhura nazo mu Burundi, ingorane nyinshi twagiye duhura nazo mu Burundi zatewe n'amatora ateguwe n'abagatunganywa nabi. Ibyo ko ari leta yabigize ko amatohoza aya matora yimirije iri kuyategura gute, niba bari ngaha rero baraza kutubwira neza ko arategurwa kugira ibyo bintu bize bisubiye. Njye turabona bavuga ko leta yari kubiri ngaha. Icya kabiri ikibazo warwemeje ikiganiro yavuze ati ntimumbaze uburorero, yavuze ibintu byinshi byiza kandi byumufasha. Ati ntimumbaze uburorero, twubura kuko bazi uburorero gute kandi ikiganiro bakirebeje ku Burundi ku matora nyine yimirije. Tugeza kutubwira uburorero rero umwe wowe uzi wabonye kuko mu gutegura ikiganiro hari ibyo wabonye uzi kandi urabi nyene wabivuze urabizi. Nyene byavuze urabizi uko urundi rwabeho mu bisi washize mu Kirundi. Icya gatatu ni uvuga ni ikintu wavuze ku ntumbero ihangiro ry'amatora n'inkurikizi mbi z'amatora ategurwa agatunganywa nabi. Kugira nk'uko wabivuze, amatora yerekeye gutora mu migambi myinshi, imigambi myiza ishobora kugira akamaro ku bari kwaratora, bikagira akamaro umuryango wiwe, bikagira akamaro igihugu. Amatora aho ubasha umunyagihugu bwo kwitorera abamurongora cyangwa amuserukira, kandi agacagira n'ububasha iyo bamuserukiye na cyangwa gutwara nabi bwo kubahogoza. Amatora atuma umunyagihugu ahindura inzego zitamuserukiye neza. Tuba ngo batoye umukuru w'igihugu ntakore neza baramukura amatora ashize, batoye n'abashinga amateka ntibaserukire neza barayikura, batoye ba mustanteri ntibakore neza barabakura, batoye abakuru b'imitumba ntibabaserukire neza ngo batware neza barabakura. Mu bisanzwe niko byategerezwa kumera
mu ntwaro ya demokarasi ngaca ngaruka rero ngavuga nti ubwo ibyo birashoboka ubu bunye ngaha mu Burundi numvise ibyo barabivuze byari bishoboka turi ku rugendo rero turi ku nzira ibyo bya demokarasi kwistabiriza canke bya stabilité politique ni urugendo turiko dutegerezwa kwibandanya tuyitegurira kandi dushyiramo n'ingufu zikwiye twese icyerekeye ko inkurikizi ari imbi z'amatora ateguwe n'abatunganwa nabi ibyo turabizi nicyo gituma nasaba yuko leta n'abanyamigambwe n'abaserukira uwo mugwi babimenya kugira ngo amatora azarategurwa neza ntazarategurwa nabi ngo abandanye atera ingorane kuko abantu barajyana bakicwa bakangazwa bakapfungwa ugasanga imigambi yasambaguritse hagati y'inzego z'igihugu n'abanyamigambwe inzego z'igihugu n'abanyagihugu n'induru gusa ibyo byitunga bavuga nk'ibi bavuga ngo by'imigambi ya 2040 na 60 niba aya matora atari parategurirwa mu muco agategurirwa abona nk'uko ariko ndabibona ibyo by'ibihumbi 2040 na 60 no kubagira nitwagira imana muri mu 2060 aba twogira imana tukaba turi ngaha turu yoba ari imana kuko ntawuzi ko tuzoshika ibintu uko biba byifashe urakumva ibiko biragenda nicyo bituma rero ngira ngo umwana ari muto kamukerekeye nicyo bituma rero aha hakwiye kubandanya inyigisho izo nyigisho zo kwigisha abari ku butegetsi bakamenya yuko gushikira ubutegetsi nduburonse ingufu zo gukandamiza abandi gushikira ubutegetsi uburonse ingufu ahubwo bwo kubafasha kwitunganya bwo kubafasha kuja hamwe gufatana mu nda kubana neza gukunda igihugu kugiteza imbere nibwo basha uburonse nduburonse ubasha kwigura kwana nabo ukoresha abapolisi ukoresha abasoda ukoresha urwaruka ukoresha amafaranga y'igihugu uburonse uburyo kugira ngo usubize hamwe abantu bafatane mu nda bane neza bateze imbere igihugu ubatware neza nibwo basha kuburonse izi nyigisho rero abantu bari ku butegetsi kuva hejuru gushika hasi barazikeneye ikabere n'abanyamigambwe icya kabiri abarangiza batowe n'abanyagihugu nabo bakigishwa bakamenya ububasha bafise bahabwa n'ibwirizwa shingiro burya ibwirizwa shingiro ububasha abanyagihugu ngiri dufise abanyagihugu nibo ngomba kubimutegeza rego umukuru w'igihugu ntiyoba batamutowe leta ntiyoba abashinga amateka ntiyoba abakeguza amateka ntiyoba ba musitanteri ntiyoba ariko baje bamaze gutorwa baca bishyira hejuru abanyagihugu abanyagihugu batazwigishwa bakamenya ko ari inkomoko y'ubutegetsi niyo izi nyigisho n'abanyagihugu barazikeneye nicyo gituma abanyamigambwe bategerezwa kuba bari ngaha kugira ngo bace ntibatwigisha baza kubyigisha n'abantu babo mwene izi gihe bazibandana icya gatatu kuri izo nyigisho uwa gatatu n'abanyamigambwe yabivuze cyane cyane yavuze ikintu kijyanye na qualité de l'opposition abanyamigambwe nabo bataza kwigishwa kugira bamenye ko tumenye ko nakora cyane umugambi kugira tumenye ko ushinze umugambi ubushinze kugira urondera ubutegetsi none ubushinze ugacuza gusega bigenda gute ushinze umugambi kujya kushinze kugira uti mbendo ibintu mugabo tujya gishakira ikibanza gishakira ki tujya mu buryo mugambi gifise uwo mugambi n'utsimba na kujyayo zoca mu zuba ku nzira shinga umugambwe wiyumva ufise wumva ko wiyumvamo kugira uhindura ibintu hanya kuri izi nyigisho rero abo bari ku butegetsi n'aba muri opposition ubu niyo yakunda kubibarira kera ubwo narabyumvise kera sinabyumva bamenye ko bafise uruhara rumwe mu byerekeye ubuzima bw'igihugu n'abanyagihugu abo muri opposition ariko mu butegetsi amenye ko bose bafise uruhara ku bijyanye n'ubuzima bw'igihugu n'abanyagihugu ikindi abanyagihugu bokwigishwa burya ntibaramenya neza muri bita intwaro ya demokarasi ko ariyo soko ry'ubutegetsi
burya batavuye hasi ngo babe isoko ry'iterambere, batavuye hasi ngo bakore bimbure amakoro aboneke, amatagisi aboneke, vyogora abantu bambaye amakoti nk'aba turi imbere vyo kuko amahera yose dukoresha najya y'abanyagihugu ava mu makoro. Abanyagihugu badakoze nta gashoboka, kuko nta muntu yongera ngo ari mu rwego ngo niwe yimbura amahera. Umukuru w'igihugu yimbura amahera, abashinga amateka ntibimbura amahera, abashikiranganje ntibimbura amahera, abanyamigambwe ntibimbura amahera, ahubwo abo bose banyarongera ku munyagihugu bakayarya. Umunyagihugu rero namenye yuko agisoko y'iryo terambere yiri kibanza afise akabwizwa cyiki. Erega ubuntu burihabwa, utabwihaye ntuzohabwa nabi. Burihabwa umunyagihugu byo abimenye. Icyanyuma rero novuga yavuze ibintu bya fraude electorale. Fraude electorale zirabaho, ziriho hano, ziriho, turamaze kubyumva no kubibona. Kugira turwanye fraude electorale nuko abantu babigishijwe, bamwe bose navuga, na cyane cyane abo bajejwe gutegura. Hanyuma intama ziriyumvira ukuntu ifizi zo ziyobora ntizije, irazibwira zizeshigoreka koye. Hanyuma by'ukuri iyo mpyisi ngo yitwa Lisiyusi, kandi izo ntama zihava zirayitora, kandi iyo mpyisi ngo yazirongoye neza, n'ubu iracazirongoye neza, nta n'intama n'imwe yasubiye. Iyo mpyisi yaciye itangura kuyiba ivyatsi. Dusaba Imana rero izoduhe Lisiyusi, kubera kwiyumvira ko tuzokwigera turonka amatora ateguwe neza muri ino myaka, muri bino bihugu byacu ngo biragoye. Ariko ubwa mbere ho tumenye ko mbega uko bayivuze uswa dukina politike, tw'abanyapolitike. Je ntitwaca kuri no mugangara nake no kuvuga umugambwe uharanira ihinduka Rassemblement National pour le Changement. Est-ce que twebwe abarundi abanyapolitike b'ukuri turi abanyapolitike agenda byumvuruka mengo biransiga, kuko turacari kuri jewe ndarongoye nake atejewe n'ibikunda, nanje ndarongoye kitaje n'ibikunda. Est-ce que twebwe nyene yavuze programme politique théologie, eka tubihe umwanya ni processus nk'uko bayivuze. Je nibaza ko uko biriko biragenda uko siko bizogenda mu matora aya 2025 birashobora kuba ingorane, na 2027 zikaba ingorane, ariko za 2030 ari igihe ibintu bizohinduka. Kuko uko umuntu ariko ariyumvira ubu, none ko twari dufise abantu batiga, kandi baza kubajya abana bariko bariga naho batiga bidashemeye, naho ba professeur Ngayimpenda sinibyo turekurira kuri telefone ngo ntibitomoye, ariko barafise akantu gatoya mu mutwe, nibaza ko bazoba babona icyatsi n'ubururu. Baza rero ko twobikora turaba petetre igihugu nk'uko bamwe babivuze, mugabo kandi twiyumvire mbega umusuma twomuhagarika gute, kuko hanini ndabona ibyo bintu byose, yaba code electorale ukuntu imeze, arumvise ko benshi bayidogeye, kuko n'ibyo abanyamigambwe bari batanze ntibabisizemwo. Turabye ko seni ukuntu imeze murayibona, turabye ko bavuga ngo abantu ntibazo bapibiriye, mugabo ngira ngo twe twatwumvikanye, sinzi ko bazobikurikiza, twatwumvikanye ko en principe bahejeje guharura kuri bureau de vote, kuri centre de vote, misango bahejeje kwerekana ibyahavuye, en principe n'ibijya zazifise uruhusha kubitangaza, kuko ico gihe zijya le président wa bureau de vote, centre de vote, c'est un officiel de la CENI. C'est pas ibintu byemewe en principe.
kugira ngo umuntu abimenye. Ikindi nacyo twosaba ubu ni uko n'ukuri amapeve rujya rupapuro rwitwa FD ruriko ibintu byose bijanye n'ukuntu derurema du vote yabaye kuva mu ntango gushika ku mpera muri deployement abamandateri bacu borutahana. Hanyuma ikindi nosaba nuko remandateri y'imigambi itandukanye bogira cooperation bagahanahana amakuru kugira ngo uko tubivuge tubisubire. Murazi ibiro do vote zoba zirenga 12,000 zoba zirenga uravye bavuga mandateri babiri na mate ucugira abantu 24,000 ajye umugambi kugira mandateri 24,000 n'amatwi wo watsinze. Yumvikana rero ko si yose izoba afise mugabo hagiye solidarite bakumvikana birakunda. N'ibyo nagomba ntebere murakoze. Kudushikana kuri politike iri stable, kuri demokrasi iri participative inclusive, nuko d'abord duteza kubaka un système politique iri respectiwe. Urabona uravye ibwirwa shingiro ryo muri 2018 ibwirwa shingiro ku by'ukuri ritari fiable. Uyoberwa ko turi muri système politique présidentielle, turi muri système politique parlementaire, donc ni sui generis, ni cacophonie. Nta urabona usanga perezida wa repubulika akora bimwe na premier ministre, basanga byose ni bimwe biravangatiranye. Vice president basanga nta na kimwe akora, basanga premier ministre yabaye vice president au niveau pratique, ugasanga dore ibyo bwirwa shingiro ku by'ukuri ni à revoir, aho dorasa na pere à la classe politique bien sûr biyubaha mugire des synergies. Ega gukora mutendo kugira des synergies ko batabemerera bijya byo kugira nuze coalition. Gira synergie tubayibanye, gira synergie momentane, muze murakorana rigeye, mugire une action, muyisubize mugabo muri hamwe. Ivyo byo kuguma muvuga ngo uri batwemerera kutuja hanze, uri batwemerera uko batora ngo umuntu arage, ivyo nivyo byo bituma muba inactive, bituma muheza manda n'iyindi ataco mwamariye abantu. Alors nagira mvuge rero de deux façons. D'abord, d'une façon politique et d'une façon juridique. Aujourd'hui, d'une façon politique, murabona ko muri fasa y'iseni ku by'ukuri iri confronté n'ibibazo byinshi. L'iseni no consensuel d'abord. Iyo yose ntaco mwagize, nta sinari kimigeze mubwira pour appeler aux dirigeants et à la communauté régionale kugira ngo seni ibe corrige. Muri murindiye uko binduru amatora aheze kugira abanyagihugu bicaye ico murindiye kwanka amatora yangwa ubuduke ayanka agitangura ayanka integuro yayo igitangura. La constitution iravuga ko les élections doivent être inclusives, doivent être démocratiques. Dore inclusivité izova bientôt c'est le renouvellement des électeurs. Si une carte d'identité yabaye épuisée, yabaze kuba muze yabaze kuba guhera kubera la loi nouvelle, la loi sur le découpage ku by'ukuri legislateur ya promulgué irya tegeko ntiyigeze yibuka ko harimo des instruments zizoguma zikora zirire par d'autres lois anciennes. Murumva yuko ku by'ukuri ibyo byose biba mubona aho ejo muzogenda niyandikishe kuri carte d'identité yamaze guta validité.
Alors, tous ndabasabye musabe leta musabe seni mugire dedasize z'iminsi nk'itatu ine kugira ngo musijere la mise en place d'une loi spéciale. Murazi ko la loi spéciale iraderonja ibweme muri loi générale. Barabizo amategeko atasi. Bavuga la spécialis derogatum non generalis non derogatum spécialis. Donc la loi générale ne déroge pas la loi spéciale, la loi spéciale déroge la loi générale. Alors, si uwayobe ari ndende yobananira ndazi ko batinya gukora ibintu byinshi bigoye ndiruwa yofyamo amadisposition makeyi yotuma ibintu bimarisha process electoral imarisha neza aho rero kumarisha ku bintu byo kuvyigitina ejo bundi muri sene hajya muri Rwanda hari abashinga amateka bo muri senere spécialement niyo babajije mukuru wa seni bati none ko hariho des dispositions muri code électorale murana code électorale na loi nouvelle ça présente des conflits ou un conflit de deux lois au niveau surtout de l'inapplicabilité ya loi nouvelle muravyumva ibyo ndiko ndababwira muze kubikorera mwese kandi hanyuma hariho yaciye yishura ngo ni fongodora ngo dikote ngo plutôt dora wantu bere ngo barabitoreye umuti mugabo ntavugiye babitoreye umuti le législateur mu gutora umuti yivugiye gusa ko les institutions ziri en place zatowe arizo zikupa gusa zikora mugabo ivyo bindi ntabwo yavuze ntabwo yibutse kuvuga ivyo rero nizo tuca bica muri iyo loi spéciale pour que izo contre ya loi spéciale ideroja ibyo mvuze loi générale interdisant bon abaza amategeko aca bumvire bica n'igihe bon mu majambo make rero kugira ngo turonke sur le plan politique turonke un système politique iri adéquat nuko hajya bijya muvanda ijya programme politique muvanda muri campagne électorale muri compétition électorale bijya normalement nibyo bica bihinduka bikaba politique générale de l'État iyo utsinze iyo bashoboye kubigumwa aho wabivanze aho wabigurishije no kuvuga les électeurs iyo politique générale rero niyo muca mujana problème bien sûr niyo tujana imbere ya parlement dès le début du mandat kugira ngo bayifatireko muri za question zorale muri ico bita muri contrôle de l'action gouvernementale ibyo rero nibyo bica biguma biranga iyo cyo politique générale y'igihugu ya leta niyo rero ico ba référence uvuga harimo sur le plan social sur le plan politique sur le plan économique sur le plan éducatif ibyo rero abashinga amateka nibyo baca bafatira kuko ubu bafatira mu kirere uzo babyuka ngo tubwire ingene mworoye inka avuga tubwire ingene mworoye byari n'ibindi or atari reference bafise ibyo mvuze ibyo bari kuvuga n'ibindi hanyuma sur le plan juridique ku by'ukuri nabivuze nuko seni yoba appuyé par la classe politique ukuvuga guhura hanyuma mukadiskita si les voies et moyens ingene process électoral yoba kundwi gushika ku matora yiyubasha matora zira akanenge murabona yuko ngubu bitabaye uko muri code électorale baravuga ko les CEPI et les CECI bakorana na les gouverneurs de province abo les gouverneurs de province bavuga bakorana saba abakera n'aba gouverneurs de province baje ba province atanu murabona l'inapplicabilité de la loi nouvelle ibiperumeta ivyo none mutabivuganye muzokora gute muzogira politike ivyo mutabigize amatora azomera gute none ko hariho
abazokwiyandikisha, abazoronka amadokima muri mwebwe, abakenera amadokima, ayo madokima azosinywa nande, azogirwa nande, ko la loi est claire et nette kuri bijanye n'amaprovinsi mashasha, nukuri bizotera ikibazo, kuko bajya ba guverineri ba kera badufise ubu iyo nta prerogative bafise kuri processus électoral d'après évidemment le prescrit de la loi nouvelle. Urumva rero iyo conflit de loi entre izi loi zibiri, izi loi organique zibiri, la loi régissant le découpage et la loi régissant les élections, ce sont des lois organiques, c'est des lois majeures. Izo rero hategerezwa kuba des pourparlers, hategerezwa kuba des dialogues politiques rapidement avant l'enrôlement des électeurs. Igene mugira karanga muntu d'abord, n'ingene mu hinyanyura ibi byagutse nzi mwari muzi kumuvuga ibyo guhinyanyura kenshi, mungene muhinyanyura ibi bijanye na ntumbero n'ibi by'abaguverineri bashaje, ibyo bufasha abantu z'abasebya. Donc ibintu byinshi rero qu'il faut entamer, mugire rero desideri kugira ngo babemerere desideri maintenant detoze muve ngaho muvuganye, mugire desideri politique kugira ngo ushobore kubumvisha ko hari ingorane muri aya mabwirizwa abiri kuri process electoral. Hanyuma mubabwire rero yuko naryo bwirizwa shingiro rya habonetse umwanya mugomba kuriruvoya muga nta mwanya ndiruhari, iryo bwirizwa shingiro rya 2018 kugira ngo premier ministre aronke en statut dans premier ministre aba kandi abe responsable devant le parlement, kugira turonke en étant très respectueux, en étant très souverain. Habe tuone ministre wa mbere aba responsable devant le parlement, kandi turonke parlement irimo abacibwenge bashobora no kumubogoza mu gihe atabashimishije muri politiki y'igihugu. Hanyuma bashobore no kuzabare barahana abashinga amateka, icyo bita babizote pare izijya arume abandi bakoresha les armes de motion, les motions de défiance. Les motions de défiance, les motions de sens. Vive vous ayez réalité. Bitabaye uko ntidushobora kuronka en état respectueux, dushobora kuronka un gouvernement yubashe abantu bose mu n'ibindi bihugu bishobora gutamarira. Merci. Merci, nakoze cyane. Nabonye benshi ko bari interese n'ibiganiro biko biraba, ariko nagira tube concentré cyane. Umuntu ariko araintervient tumwumvirize turi pause. Murakoze. Alvede muri kahise igihe cyose habaye amatora mu Burundi bitwereka yuko hama hariho ingorane. Izo ngorane nazo zigaterwa n'impinduka ya politike. Igihe cyose habaye izo ngorane abajene tukaba tubashikira, kandi muri icyo gihe abajene nitwe turi benshi muri icyo gihe cy'amatora. Ugasanga abajene occupent plus de 2 tiers de la population en période de démocratie, en double sens. Cyambere hariho gutakaza ubuzima no gutakaza ibyo dusanzwe dukora, dushobora kuba stable ibyo twasanzwe dukora. Muri icyo gihe abajene nitwe twahurira n'ingorane nyinshi, mugabo by'ukuri si twe twari dukwiye kuja imbere yazo. Abanyepolitike nibo bahora
nibo baza imbere yacu mugabo muco gihe ca politike baraza mu ubwo bukene turimo bakatwereka ibyo dushobora gukora natwe dutegerezwa gukora ivyo nyene nk'uko babitubwiye tugasanga nitwe tuvuye imbere mu gihe rero mu gihe cy'izo konfi ni twebwe dukunda gusanga twaguye imbere kandi ugahura iyo hageze yuko baraba ivyononekaye ugasanga abajene nitwe twakoze amadega menshi icya mbere turasambura tukica tukiba ugasanga ari ibyo nyene byadushikiye mu gihe rero cyo kwegeranya ivyononye abajene nitwege igihe cyose twama dutegerezwa usanga tuje imbere y'ubutungane rero kuri iyo mvo kugira ngo mwanya matora twimirije abajene ntidusubire kugwa muri ivyo vyakahise nasaba yuko leta mwanya matora iriko irategura abajene kuri iki gihe tugezemo twaramaze gutakaza nta cyizere tukifise ko natwe twasaba yuko leta yotugarukanira icyizere ikatwereka akazoza kacu cya kabiri abajene turakenge rero nasaba yuko leta igwiza hajya amasosiyasiyo ifasha abajene hajya nka bije na paeje mugabo ikaduhana n'abatwakompanya inyuma yacu kubera bataduhaye abadufasha inyuma yacu ntitwigera tubikora neza kubera tuba tuzi yuko nta kizodukurikira ikindi nacyo ndasaba yuko leta twebwe ubu abajene duheza amashuri by'ukuri ata bushobozi dufise mu byo twize ugasanga tuguma twizeye leta ko arizo duha akazi kandi by'ukuri atari byo nasaba ko leta yogwiza ikanasubiramo ibindi vyigwa tukaba abajene tubona ibyo turiko turakora des jeunes créatifs ikindi naco umujene wubu tumeze nko kumenga turakumiriwe mu vyerekeye amategeko atugenga turi inyuma yazo ntituvyegere cyane nasaba yuko nk'amasosiyete sivile leta ikonfesiyo religieuse by'ukuri bokwigisha abajene ku mategeko n'uburenganzira bwacu bufise umujene wubu biroroshye cyane rwose yuko batwereka afite badufata bakatujyana mu bindi kuko ubwo bukene bwacu nyine dufise ntitwiyemera mu byo dukora muri make twarabyihebuye rero nasaba yuko umujene w'ubu twohindura ingendo icyo dukoze ntitugaye akazi icyo dukoze cyose aho tubona tumushobora gukura amahera tugakora abakozi nitwa Artemo umuntu wiwe abanaje inserukira shirahamwe yishinzwe kurwanya ibiturire no gusesagura amatungo y'igihugu ariko kubijanye n'amatora arafise ibiringo bitatu bihambaye hari ikiringo c'imbere y'amatora ikiringo c'amatora nyezina n'ikiringo c'inyuma y'amatora ibyo biringo rero byose birafise amategeko abigenga
iyo rero amategeko atateguwe neza ajyanye n'iby'amatora n'ibivuye mu matora biheza ngo bigende neza ngo bihe icyizero abenegihugu. Nk'uko tubibona ubu mw'aya matora ariko arategurwa, urabona yuko amasepi yaragiyeho, amasesi yaragiyeho, inzego zikora z'amanimburemambure ya seni. Kuvuga nk'uko bamwe na bariya bagiye barabivuga, hariho amakenga bamwe bafise kungene izo nzego zagiyeho, kuko hariho bamwe usanga basa n'abakumiriwe turavye ingene inzego zagiyeho uhereye ku rwego rw'igihugu, urwego rw'intara n'urwego rw'amakomine. Rero nk'uko Jean Uwimana aserukira ishirahamwe Engineer yabivuze, tuzohava tugira ikibazo hageze kugira fichier electoral. None ko bifise amakomine nyamara 48 sindavyibuka neza, intara zitanu. Ubu hakaba hari amakomine 118 n'indangamuntu tutunze zikaba zanditse ko ayo makomine. None mwumva delimitation itabaye bijanye n'ibizokoreshwa kuri fichier electoral, indangamuntu bizokoresha cyangwa bafise amasipasiporo azokoreshwa kugira ngo biyandikishe kugira ngo baje gutora. Mwumva ko hari ikibazo. Nuko rero abanyepolitike n'abandi bapartenere bakorana n'umugwi seni bose boja hamwe hakigwa ingene le fichier electoral yotunganywa neza hisunzwe nouvelle découpage administrative. Vyoba vyiza gusumba uko hotegurwa iyo loi special igafasha kugira ngo amatora agende neza bose bayizeye. Hanyuma mu matora iyo fichier electoral ikozwe harabaho kwafisha amatora bwa mbere provisoire, bakaraba ko byanditswe neza. Nuko rero abanyepolitike n'abandi bapartenere bose b'amatora boba hafi bakaraba ingene iyo fichier iriko irategurwa neza, yateguwe neza, fatatunenge cyangwa ibinenge. Iyo tunenge twara dukenya ibinenge, iyo habaye mu makosa menshi bakaraba nyine bikosorwa atanumwe akumiriwe, bose bari kumwe akaba ari amatora bose biyumvamo impande zose, harimo transparency, harimo equity. Hanyuma ivyo bimaze kugenda neza, abenegihugu cyangwa abanyagihugu batora bisunze imigambi baba bashikirijwe n'abanyepolitiki cyangwa n'abigenga bahiganwa ku nzego zitandukanye uhereye ku mitumba. Nuko ibwirizwa shingiro ryohinyanyurwa, ayo matora izo manda murabona ko imanda y'abakuru b'imitumba, abamustaneri, abashinga amateka, abakenuza amateka ni imanda y'imyaka 5. Iki gihe ko bifuje ko manda y'umukuru w'igihugu iri imyaka 7, izo manda zose tugira imyaka 7 kugira ngo uburyo bitwara ube buke, kuko burya buryo buva mu bene gihugu kandi gukora iyindi migambi y'iterambere bigafasha igihugu gutera imbere. Ivyo rero kubwanje mbona yuko byohinyanyurwa kugira ngo ibintu bigende neza kandi no mwimbu kiga cy'igihugu kigaturuka ivyamwe biriko biragenda mu matora ku gihe gito cyane. Urabona ko tuvuye mu matora mu 2025, 2027 biradusubira, 2024 biradusubira. Urabona ko bitwara uburyo bwinshi bwabwa amafaranga, abakora ibindi bikorwa, indi mirimo utusanga iriko iragenda ijogajo, ugasanga ibikorwa by'iterambere biriko biragenda umuvuduko twari twiteze twisunze yambona kazoza 2040 igihugu cyifashe, 2060 igihugu giteye imbere. Nuko rero abajejwe kuducagurira amategeko hamwe n'aba bafise icyo bavuga ku bijanye n'amatora boja hamwe kugira ngo hategurwe itegeko ryotuma ivyo bintu haba impinduka kugira ngo amatora ategurwe neza, hanyuma inyuma y'amatora ntihame haba injyane, aho kuba injyane habe impinduka, habe iterambere. Mu gusozera
nagomba kuvuga ku kijanye n'ibi byo kudatangaza ibivuye mu biro vy'itora. Mu bisanzwe uko amategeko yubatse, turabona yuko iyo abenegihugu canke abanyagihugu baje gutora, iyo bahejeje bose kirya saha bavuga muri koderi, turabona bonye ari isaha 10 z'umuhingamo, isaha 9, hanyuma haca hahamagarwa abantu bashika 3 nyamutsinda vyibuka neza igiti kimwe bangana, bazi gusoma no kwandika, baza gufasha mu guharura amajwi yavuye mu biro vy'itora runaka. Hanyuma ivyo biheze, ubujeje umukuru w'ibiro vy'itora ategereza guca atangaza aho nyene ivyavuye mu matora. Abanyagihugu bari ngaho cyangwa abenegihugu bari ngaho bakagenda bamenye ivyavuye mu matora. Jewe ntambane mbona yotuma abamenyesha amakuru badaca bavuga ivyavuye ku biro vy'itora, kandi ujya perezida wa biro de vote abari intumwa ya seni kw'ivyo biro vy'itora, haba hari abamandateri b'ubwoko butandukanye, abarungitswe n'imigambi, abarungitswe n'amashirahamwe atandukanye, cyangwa abarungitswe n'amashengero atandukanye. Haba hariyo ivyabona, kandi no kuri ca cegeranyo harasinya ko abamandateri n'abasecretary bajya baba baje gufasha guharura amajwi. Nuko rero nako kangiye hoba inama ihuza bafise icyo bavuga ku vy'amatora, boraba ingene kohinyanyurwa kugira ngo habe icizere kuba vyavuye mu biro vy'itora runaka ivyo ari vyo vyose, kugira ngo ntihabe amakenga. Kandi aba bagiye guhagararira amatora nk'abamandateri, abaserukira bitoza cyangwa baba baserukiye societe civile cyangwa amashengero atandukanye, bakatahana ijya F2 kugira ngo niyo hoba ivyahindutse haboneke amapreve tangible yerekana yuko ivyavuye mu matora muri iyo biro de vote atacahinduwe, aho byoca bigira icizere kuba bose bitavye amatora. Iyo niyo ntererano yanje. Ndabaramukije mwese, amahoro y'Imana. Ego jewe nitwa Agatha Nsengiyumva, ndi guserukira urunani rw'amashirahamwe y'abakenyezi ahuriye hanini kuharanira agateka k'abakenyezi n'urwanya amabi afatiye ku gitsina. Urwo runani nabwo rwitwa KAFOB mu funyafunyo no mu kinofunofu. Mu gifaransa ni Collectif des associations et ONG féminines du Burundi, KAFOB. Naho batubujije kuvuga igifaransa murambabarira, hari igihe rimwe usanga tutubangukira, mugabo turagerageza kuvanga. Ego jewe murabona ko mfashe ijambo aka kanya akurikira abandi benshi cyane bamaze kuvuga, ndagerageza kudasubiramo ibyo abandi bavuze, kuko abavuze imbere basa n'abavuze byinshi, ivyumviro birashe. Ariko icyo nja kuvugana ahanini ngaruka ku ngene izi nzego seni, sepi, sesi arizo nzego ziriko zizohagarikira ayo matora menshi nkuko babitweretse, ashika kuva mu 2025 gushika 35. Murabona ko ari imyaka 10 ni myinshi, kandi igishingo c'amatora kimwe cyose ikigikurikira hari imyaka 2 canke 3. Murumva ko ari ibintu bikomeye cyane. Izi nzego zijejwe amabanga aremereye. Yewe rero icyo navuga nuko turavye ingorane zagiye zirakurikira amatora mu Burundi nkuko babigarutse ko benshi, mu by'ukuri umukenyezi naho ataba yaragize uruhara runini ruboneka muri izo njyane, mugabo wewe yaba
yagwa mu nkorero yazo icyo twavuga yaba victime n'umuryango wiwe wose, urubyaro rwiwe rwose, abana, ubutunzi mu muryango bukahasigara. Kandi ahanini turavye abakenyezi mu Burundi y'ukuri ni inkingi y'ubutunzi mu Burundi, kuko turavye le milieu rural nibo bagize ubutunzi bufatiye ku burimyi n'ubworozi. Rero muri izo njyane byose byarahungabana. Jewe maze imyaka itari mike, ibyo nabonye si bike, ariko n'abarusifu barabizi. Umukenyezi niwe nkingi y'umuryango, niwe nkingi y'ubutunzi mu muryango. Hagize injyane barashwiragira, wewe mbere n'abahunga, umenga abakenyezi bahunga nyuma y'abandi abashoboye guhunga, canke gasanga nibo baguye muri izo ngwano. Inaco gituma benshi muri bo abari mu ma-association baragiye imbere y'abandi kugira ngo basukemwo babisi, baze baratatura ayo matati bidaciye mu ngimba. Bati bangwe bakamama bande, bakamama n'ababana babo baba jeune, bagiriwe amahirwe abagwaruka bumviriza bihabura igihinduka mu mubano no mu miryango no mu gihugu. Rero aho nagira ngaruke rero ni ngaha, mbega muri izo nzego za service PCC umukenyezi yaributswe ku rugero rukwiye. Sinabizi murababarira, bavuze bati abaserukira leta boba bari ngaha, abaserukira izo nzego boba bari ngaha, ngira nibo bari kuduha umuco ukwiye, kuko murumva ko hageze gutunganya ibiringo nk'ibi bikomeye, mugabo ugasanga bamwe bazogwa mu mporero canke bazoba victime canke bazosigara baramama, nabo ntibaronse ikibanza gikwiye hakiri kare. Ngira ngo murumva ko harimo agahaze aho jewe nk'uko mwabyumvise ndi muri societe civile, twahamagarira abo baba bafise ijwi rishika kure, na cane cane abo baba baserukira imigambwe, ko bokwicara hamwe bakwihweza yuko umukenyezi yogira uruhara rukwiye canke ikibanza gikwiye muri izo nzego zifise ico zivuga, zitunganya ivyo biringo bikomeye byo gutunganya ivy'igihugu. Aha mvuze uruhara rw'abakenyezi canke ikibanza cabo, ngira novuga byinshi, tumaze kumva byinshi, mugabo tubona umenga umurindi wo kubitorera umuti ngo bicare babyicarire. Abakenyezi nibyo baragerageza bakavuga, mugabo ugasanga ntibashigikiwe bimwe biboneka. Ngira ngo muhora mwumva ngene tugerageza nk'abaserukira amashirahamwe y'abakenyezi gusaba ko amategeko yokurikizwa. Amategeko y'u Burundi menshi nk'uko abandi babivuze yubatse neza, amwe mugabo ayo nyene yabwirizwa guhagararira agateka ka muntu n'umukenyezi arimo, ugasanga wowe umenga arakumiriwe. Aha turavuga mu by'ubutunzi, aha turavuga mu byo ushobora kujera gutunganya ibyo mu rugo, kuko byose naho bihera. Ugasanga hari nk'abategetsi abayoboye abandi bari bafite icyo bavuga
usanga bavuga yuko mu rugo bagerageze bumvikane, ego twese nibyo twashaka, mugabo mu gihe uwo mwumvikano utahari canke uri kuragoyagoya, nta mategeko yoshobora kuwuhagararira kugira ngo ntihagire ucinyizwa, kuko tugaruka kuri ca kibazo ya non discrimination, guhagararirwa n'amategeko kugira ntihabe n'umwe ashobora kuba discrimine mu mpande zose z'ubuzima bw'igihugu, guhera mu rugo, guhera muri communauté, guhera hose, kuko gushika hejuru, kuko niho umukenyezi azoshobora guparticipa mu matora yisanzuye, gupresenta sa candidature adafise n'isoni, akagenda akavuga imbere y'abandi mu ishengero, agaheza akavuga icyo ashigikiye yirebanga yigenga. Hari abavuze bati burya none ko abantu benshi bashonje, ko abajene bari ataco bihereje, bazoreka kuba manipule gute? Abakenyezi nabo nyene ngira ngo murabyumva, mu gihe atashobora kuba autonome kandi ibintu ariwe yabirondeye, mwumva azoja kwitoza no gutora yisanzuye, aho naho bica bigaruka tugasanga iyo representativité iserukwa ry'abakenyezi ku rugero rushemeye, tuzohava dusanga bwirimita kuri abo baje imbere mu mugambi, mugabo utagira ati baje imbere mu buntu no mu rukerebutsi no mu bwenge. Aho niho hari ikibazo, kuko twebwe twifuza guserukirwa, mugabo tugaserukirwa n'ababikwiye. Kuri ya mariste tugize tuti twarasabye, sinzi mugabo ico gisabo cashoboye gushika la parité, ko les listes zoba zebre, no kuvuga hatanguye umugabo hakurikira umukenyezi, hakurikira umugabo hakurikira umukenyezi, gutyo sinzi aho byashitse, mugabo twari twaragize plaidoyer, ariko tukivuza ko twoserukirwa n'abakenyezi b'inkerebutsi baciye ubwenge b'ubuntu, kuko nk'uko babivuze iyi sosiyete yacu turiza kuyubaka, kuba hakaja imbere de vrai leader, ntihaje imbere abaja gutega amashi ngo babahendesheje utuntu baciye banumaho kuvugisha ukuri, aho kwerekana neza ikizoteza imbere la communauté burundaise ico arico n'icyatumye iguma inyuma isubira inyuma nk'ikirenge, ngo tumenye imizi yabyo iyo byavuye. Nico rero jewe ariko ndasaba yuko abo bose bafite icyo bavuga, abo bafite ijambo n'ijwi ryoshika kure muri iki gihugu, boshobora kwibaza ikibanza c'umukenyezi, ariko umukenyezi aciye ubwenge kandi adaserukira abo bari kumwe mu migambwe, mugabo akiserukira les intérêts z'umukenyezi. Bibuke banyamukuru na mama bacu ko tutokwama tubaho nkabo, ko n'abana tuzobyara batazokwama babaho nka bamwe twumva les années mu myaka ya 1960-40. Icyanyuma ntereje ko nuko muri izo nzego nyene inyuma y'izi zitunganya amatora arizo senise PCC, nagira sabe yuko abashobora gushikanijwe kure bo kumva ko pame mu ba observateur bocungereze ayo matora, ko n'abakenyezi bojamo bagahagarikira ukuri, akaba ariko gutsinda. Murakoze. Niyo iba idashobora gutuma hari umugwi w'abarundi abacanke bariya bafata inzira zitandukanye no gutsimbataza amahoro no gutsimbataza demokrasi n'iterambere, bagafata inzira zishobora gusubira inyuma kuko haba hari ibiriko biraba batembera. Donc si kuvuga ngo 100% on est à 100% d'accord, mais plus ou moins tout qui reconnaît ça dans les dynamiques politiques, sociales, économiques qui sont en cours.
naho tutaba turi satisfait à 100%. Alors, par rapport à ce moi je vais parler de 3 choses fondamentales. Nous kuberiki tugomba amatora tukagira ubwoba tugahugunga mbega hazoshikiki. Moi je vais revenir pour qu'il nous dise le rapport au pouvoir. Donc c'est quel rapport par rapport au pouvoir? Le professeur Evariste y a bivuze, mais ubutegetsi tugomba gute tubutegera gute haba kuba buriko canke bifuza kuja kuba ari mu migambi ya opposition. Tant que le pouvoir tuyumva comme un ascenseur social, tukumva yuko le pouvoir c'est un moyen d'accéder aux avantages matériels et symboliques au sein de notre société, igihe cyose tuzoba turiko turahiganirwa tuzomarana n'uburiko acaca mu nzira zose kugira bugumane, uburondera nawe agaca mu nzira zose kugira ashikire ubwo butegetsi. Donc fondamentalement nous devons revoir notre conception du pouvoir et de la façon de l'exercer. Icyo nicyo cya mbere ndashaka gushikiriza. Hanyuma ikindi navuze iki kijanye n'amatora aba mu bihugu byaciye mu ntambara. N'amatora aba dans des contextes zigoye, très compliqués. Mwaba mumbwira ati none kuva mu 2005 twaragize, on peut continuer à parler du post-conflit au Burundi. Le post-conflit, c'est cette particularité que chaque fois haza des événements en cours zituma iba antidaté. Ugasanga à un certain moment on attend kwibaza est-ce que nous sommes retournés dans le conflit ou nous sommes dans le pré-conflit. Alors, icyo nashaka kuvuga ku banyepolitiki, parfois dans ces contextes qui sont complexes, il faut se contenter des résultats intermédiaires dans le combat politique. Haramuhenga avuga ngo il faut se contenter de petites victoires. Mwabivuze mu majambo y'iwanyu, ariko bijya byo kuvuga ngo ndonke byose ntihagire igisigara. Je pense que c'est une approche qu'il faut revoir. Uno munsi urashobora kuronka ibi dans des contextes difficiles bitagenze neza, hanyuma ukabandanya ugashikira biriya ugahindura iki ugahindura progressivement. Mais tant que umuntu ataronse l'intégralité de ses objectifs, yumva yuko atari satisfait, naho nyene tuzoguma turi mu bibazo. Hanyuma icya gatatu sinza kubivuga mu majambo Francis canke Aloïse babivuzemwo, j'ai trouvé que c'était très réaliste. Ariko effectivement, il faut que dans le combat politique, nos hommes politiques, nos hommes et nos femmes politiques fassent preuve d'un certain réalisme. Le cadre juridique, il est très important. Le droit, il est très important. Mais non plus, il faut reconnaître ses limites. Il faut reconnaître ses limites. Il ne faut pas réifier le droit dans un contexte où nous savons que l'attachement à ce droit n'est pas toujours de mise. Donc je suppose que les politiques à un certain moment un certain réalisme, bagafatira ku bishoboka n'ibidashoboka, ariko ntibibabuze kubandanya bagumye barindiriye yuko ayo mategeko ngorane ziri mu mategeko. Non, kuko muri contexte nk'izi
Muri contexte nk'izi, il y a un module en vogue. Il y a un module en vogue sur les stratégies de navigation dans des contextes politiques restreints. Il faut développer ce genre de stratégie pour parvenir quand même à se frayer un chemin dans ce contexte difficile. Surtout quand on sait que ce droit auquel on fait appel régulièrement a peu de chances d'être appliqué de façon effective et intégrale. Enfin, ce sont les 3 commentaires que je voudrais faire. Encore une fois, je vais être accusé de ne pas avoir donné des exemples, mais je suis sûr qu'on se comprend. Merci. Ikigo cyerekanye ko amatora ashobora kuba inzira nziza yo gukomeza igihugu mu bice bitandukanye igihe abaye neza, kandi ko ashobora kuba intambamyi ku buzima bw'igihugu igihe amatora agenze nabi. Ikigo kandi cyerekanye yuko iyo amatora abaye atahiganwa ririmo atokwitwa amatora. Ikigwa cyerekanye yuko muri rusangi abenegihugu bategerezwa guhabwa umwizero ku ntambwe yose igize igihe cy'amatora. Ibyo nabyo bikaba byoshimikira ko abenegihugu boza baramenyeshwa ibiriko birakorwa ku ntambwe iyo ari yo yose. Ikigo cyerekanye ko igihe bigenze gutyo ariho abenegihugu boshobora kugirira umwizero inzego zivuye muri ayo matora. Ikigo cyerekanye ko biri ngombwa ko habaho kumvikana kw'abarabwa n'amatora yose ku rwego rw'igihugu no mu gihugu, ku buryo bw'uko ubwo kumvikana kotuma atamugwi n'umwe w'abenegihugu ushobora kurondera guca mu zindi nzira zo gusaba kubahirizwa mu gateka kabo bidafatiye ku mategeko. Uwatanze icigwa yamenyesheje ko hariho ibintu bimwe bimwe bishobora kutagenda neza mu matora. Muri ibyo bikuru hari igihe ibyo kumenyesha inkuru zifatiye ku biriko biraba mu matora bitagenda neza. Yerekanye kandi ko iyo ibijanye n'igikorwa cyo kuraba uko amatora ariko aragenda bitariko biragenda neza, nabyo bishobora konona amatora. Uwatanze ikigwa kandi yerekanye ko hariho ibifasha ubusuma mu matora. Muri byo yavuze nk'igihe abantu iyo hatunganywa urutonde rw'abazotora haba abantu biyandikisha kenshi. Yavuze ko hari igihe bishika ibikoresho bijejwe gufasha mu matora ntibiboneke bikwiye cyane bigashika bitevye. Yavuze kandi ko hari igihe bishika abatora bagashirwako ingufu mu guterwa ubwoba. Watanze icigwa yibajije ibibazo bimwe bimwe. Muri byo harimwo kwibaza ko uno munsi nk'igihugu cyacu uko kimeze mu by'ubutunzi bitotuma abatora bashobora gutora uko batabishaka, canke bitotuma abashaka kwitoza batokwitoza na rijya basabwa rimwe na rimwe ibyo bita mu gifaransa caution. Yibajije kandi ikibazo gifatiye uko abitoza bategerezwa kuba bameze. Uwatanze icigwa yibajije ikibazo ko mu Burundi imigambwe ishobora kuzoja mu matora isanzwe yaratunganije neza ibijanye n'inyigisho zifatiye kuri ideoloji yigishwa abanywanyi babo. Uwatanze icigwa yerekanye ko amatora afise ikintu cihariye mu gihe abaye mu gihugu kivuye mu ntambara. Yavuze ko iyo igihugu kivuye mu ntambara amatora azari nk'urupimo rwerekana ko koko bene co bakize intambara mu mitima yabo. Uwatanze icigwa kandi yerekanye ko iyo igihugu kivuye mu ntambara inzego z'igihugu zishobora
kuremererwa n'abantu. Inyuma y'icigwa abitabye igikorwa c'uno munsi bagize ico bashikiriza kandi bongera baragira n'ico basaba. Benshi muri bo berekanye ko hari bitagenze neza mu matora yo muri kahise k'igihugu, ari naho basabye ibikurikira. Ubwa mbere hasabwe ko ubutungane butoba igikoresho c'abanyepolitike bashaka gushika ku nyungu zabo mu gihe c'amatora. Basabye kandi ko inzego z'umutekano mu gihe c'amatora zohagararira ineza n'inyungu y'igihugu, zibagiye mu gukoreshwa n'abanyepolitike bamwe bamwe baba bashaka gushika ku nyungu zabo. Basabye kandi ko abahagararira amatora bokwereka abanyepolitike bashobora kugira ibyo basaba inyuma y'amatora kubera ko batsinzwe, ko bidakenewe, kandi bakabima ijambo ryoshobora gutuma bonona igihugu igihe basaba ibyo basaba mugabo batsinzwe. Basabye kandi ko hoba isuzumwa ko uburyo igihugu gikoresha mu gihe c'amatora ari bwinshi, hakaraba isuzumwa y'uko aya matora tugiye kujamo atazotwara uburyo burengeye ubushobozi bw'igihugu. Ibyo navyo bikaba byoza byogira ingaruka mbi ku butunzi bw'igihugu. Basabye ko leta yotunganya neza amatora tugiye kwinjiramo guhera mu mwaka w'2025 kugira ngo ntazoze ari intambamyi ku mbono kazoza y'igihugu ifatiye ku Burundi bwifashe mu gihe c'umwaka w'2040 n'Uburundi buteye imbere mu gihe c'umwaka w'2060. Basabye ko abategetsi bomenya ko kuronka ubutegetsi atari inzira yo kuronka ingufu zo gucinyiza ababubahaye, ahubwo ari inzira yo gushobora guteza imbere igihugu no guteza imbere ababahaye ubwo butegetsi. Hasabwe kandi ko hotunganwa inyigisho zoshobora guhabwa abegwa bose n'amatora kugira ngo bamenye umwe wese uko yitwara muri iki gihe Burundi bugiye kumara imyaka 10 buri mu matora y'ubutavana. Hasabwe kandi ko abantu bose na cyane cyane abanyepolitike bo kwitegurira kwemera ibivuye mu matora mu gihe ari byiza. Hasabwe kandi ko kwihanganiranira hagati y'abanyepolitike n'umutima wo gukunda igihugu byoshigwa imbere kugira ngo amatora tugiye kwinjiramo guhera mu mwaka w'2025 abe neza cyane. Hasabwe kandi ko urutonde rw'abazitabira amatora butunganywa neza. Hasabwe kandi ko abamenyesha amakuru boronka uburenganzira bwo gushobora gushikiriza inkuru zose zizoba ziriko ziraba mu matora mugabo bakurikije amategeko. Hasabwe ko sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yohagararira neza amategeko mu gihe c'amatora tugiye kwinjiramo kugira ngo abe amatora meza atakwega intureka nk'uko byagiye bishika muri kahise k'igihugu. Hasabwe kandi ko abanyepolitike bo kwirinda kujuragirwa kuko bica bituma abanywanyi babo nabo bajuragirwa. Hasabwe kandi ko abahagarariye imigambwe bitwa abamandateri bo gira ikintu cyo guhanahana amakuru hagati yabo kugira ngo bashobore kuza baratorera inyishu hamwe mu bitariko biragenda neza. Hasabwe kandi ko hobaho kutinjiranira mu bikorwa hagati y'inzego na cyane cyane bifatiye ku kurenga amategeko y'igihugu.
hasabwe ko kandi abafise akababakiye muri kino gihe bobashikiriza biciye mu mategeko imbere y'uko amatora nyezina aba. Aha niho hasabwe ko umugwi ujejwe gutunganya amatora mu gihugu seni ushobora gutunganya ibiganiro kuberwa n'amatora bose kugira ngo bashikirize atawanyabangura akababakiye, na cyane cyane mu gihe habonetse yuko hari abagifise amakenga ko nk'itegeko rigenga amatora turiko turagendera kuno munsi rishobora kuba rifise agahaze. Hari abatanze n'akarorero ko hashobora kuba hariho ibihushane hagati y'amategeko nk'itegeko rigenga amatora hamwe n'itegeko ritunganya gushasha iby'intara n'amakomine by'u Burundi, ko kandi byorabwa neza kugira ngo ntibize bize ari intambamyi ku matora meza. Hasabwe ko urwaruka rukunda gukwegerwa mu bintazi mu gihe cy'amatora cyangwa inyuma yayo boshigikirwa mu migambi yabo kugira ngo rukire ubukene benshi mu banyepolitike bakunda kogera ko kugira ngo barukwegere muri ibyo bintu. Abanyepolitike muri rusangi barasabwa kugira uruhara kugira ngo umukenyezi agire ijambo mu nzego zijejwe gutunganya amatora n'iby'igihugu muri rusange. Hasabwe ko ubumenyi yoshirwa imbere mu baserukira abandi haba mu mugambwe canke mu itunganywa ry'igihugu. Hasabwe ko kandi abagize seni bohagararira ineza y'igihugu barengeye inyungu z'imigwi baturukamo imigambwe canke ibindi. Urwaruka rwasabwe ku ruhande rwabo ko kwijukira ibikorwa by'iterambere kugira ngo ubukene n'ibura ry'akazi ribwugarije muri kino gihe ntikibe inzira ituma rukwegerwa byoroshe mu bintazi bishobora kuba imbere canke mu matora canke inyuma yayo. Hasabwe kandi kw'indero mu gihugu yotsimbatazwa kugira hashobore kuzobaho urunganwe rushobora gutopfa ibintazi na cyane cyane mu gihe cy'amatora. Hasabwe kandi ko hoshirwaho uburyo leta yoshobora kwegeranya uburyo busabwa bwose kugira ngo amatora mu Burundi atangure kuza aratunganywa bifatiye ku buryo bwa none. Ivyo nivyo muri rusange byasabwe n'abitavye igikorwa cy'uno munsi. Kw'izina kandi ry'urongoye Parseme afatiriwe twagomba dushimire mwese mwashe kwitaba iki gikorwa, muze kuba mu bihe byiza nk'uko twabaye mu bihe byiza muri iki kiganiro mwakoze.